uno munsi uwa mbere twagomba gushimira ni Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye. Ndazi yuko Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye abarundi mwese muramuzi, ibisata byose yaciyemo twaragendereje, nta na hamwe yarenganye adafise amanota meza cyane. Yarakoze birashimwa, yarakoreye igihugu hagati mu gihugu, araserukira Uburundi mu bindi bihugu, yarakoze hose birashimwa, araba n'umushikiranganje hose bagumye bamushimira. None rero uwo Claver mu 2015 aho bariko bamutera ubwoba kugira ntidutunganya amatora ngo dushireho intwaro yitorewe n'abene gihugu, mbere gushikaho haba n'ibihugu bimwe bimwe bifasha abarundi babipfa mutima ngo bashobore gusambura igihugu cy'u Burundi basitembagaza ubutegetsi, wewe yararinze araguma komeza arategura amatora neza, amatora arahera neza, arerekana ko abarundi koko bikukiye naho amakungu yoba yabataye. Ubugira kabiri, muribuka tugitangura umugwi severe wo kumenya ukuri n'ukurikuriranira, kuko nico gihute abarundi tugifise dushaka kwikurako. Ico gihe amakungu yaravuga ko azodufasha aradusamaza, ikikorwa ntitwagikora. Hanyuma rero Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye acaraza ati jewe ngira afata inzira turi kumwe n'abarundi, ukuri kumenyekane kugira ngo ntigusubire kutubera igitsitaza. Yarakoze rero tukamukengurukira ingene yakoze mu bumwe ntangere, ku buryo ingene ashira habona uko kuri bidatirimutse ubwoko na bumwe mu barundi, ariko abikora mu bwitonzi ntangere, ku buryo dutegerezwa kumutera intege twese, kuko ahandi ho uravye ingene biteye ubwoba tuba twaracanyemwo. None abikora mu bwitonzi ntangere ku buryo bitagirizwa ubwoko na bumwe, kuko nta bwoko bwica, hica ubutegetsi bubi. None rero turamukengurukira, ico gituma twagomba kumuha ikidari c'iteka, ikidari cyo gukora akazi neza mu gihugu, ikidari c'indongozi, ico bita ordre de mérite du travail, classe de commandeur. Hanyuma duce tumuha n'akazamuzo k'imiliyoni 2. Ikimenyetso cy'iteka, akarako n'akazamuzo.